none ikintu nyamukuru basi cyatumye uvuga ati reka ishobore kugira ibiganiro kuri kino kintu canje ushaka gushika kuki ushaka ko hobiki urakoze ubwo kumbaza iryo jambo kona cyane niryo nshaka kumushikira ko mwebwe ngira mufisa amativa ngira kure cyane gose. So ikintu nyamukuru nsaba nuko shaka nsubizwe impano yanje natanze. Urumva none ikintu nyamukuru basi cyatumye uvuga ati reka ishobore kugira ibiganiro kuri kino kintu canje ushaka gushika kuki ushaka ko hobiki urakoze ubwo kumbaza iryo jambo kona cyane niryo nshaka kumushikira ko mwebwe ngira mufisa amativa ngira kure cyane gose. So ikintu nyamukuru nsaba nuko shaka nsubizwe impano yanje natanze. Urumva kakumeze fresh Ya ndameze fresh. kumazina kwanza bakwita gute? Ku mazina yanje banyita Bisma. Ya niyo nkuru Bisma. Niyo mazina yawe wahawe n'abavyeyi? Amazina hawe n'abavyeyi banyita niyo nkuru Asma. Niyo nkuru Asma. Kwanza maze turamukiriza abakozi ba Saint TV Worldwide imbere yuko tubananye ikiganiro. Mwemwe muriko muradukurikirana kino kiganiro asha je nkibonye gusa iyi nkuru natwenze nicyo gituma mubona umenga sinzi turakumukiza kwanza abakunzi bariko baradukurikirana kwanza imbere yuko dutangura kino kiganiro. So kanda baramutse kubera sibo babitumye Uganda baramukije muri rusange. Yes, turi kumwe na Bisma inkuru turiko turabona irikira trendinga cyane ku mutandao yoba ari true canke yoba ari bya bindi nyene byo kurondeza ino nino kugira murabiko harahoshika mani si byo kurondeza kubera hajya umuntu wese akira kukintu ariko cyamubabaje ya kuri rero bijya bintu twarabonye mwe muri ko muradukurikirana ndazi ntimuratoranirwa neza na neza ico ikintu turiko duhagaze ko nyamukuru ni nkuru yashoboye kwandikwa n'uno musore mubona ngaha aho twaciye duhitamo kurondera inimero yiwe kugira tumurondere twumve iyo nkuru nimba ari byo neza na neza ashobore kuduha umuco mwiza kuri iyo nkuru yashoboye kwandika ku rubuga rwe rwa Facebook. Ni nkuru imeze gute? Ni nkuru avuga neza yuko yibwa umukobwa urumva yatanze inkwano mugi inkwano biza kurangira igiye uko nyene nicyo tugomba rero adoye ku muco nimba ari by'ukuri canke yanditse nyene nkuko dusanzwe tubona n'abandi bandikiye izindi nkuru zabo. Ico nyamukuru nicyo tugomba duhagarare ko nimba ari byo tuzobikurikiranira hafi mpaka muzomenya n'iherezo ryavyo. Ya Bisma inkuru ndibaza niyo nimba tutihenze mu majambo make. Ya inkuru niyo ntiwiheze na gatoya. Yes, umukobwa kwanza yitwa gute amazina yiwe? Umukobwa yitwa Adeline. So yitwa Adeline. Yararongowe canke aracyari muhira? Umukobwa nararongowe. Muga yaragutekera. Ewe nawe urabizi. N'agafaranga kawe agenda kajyanye. Igihe batipi bateba mu nzira. None byagenze gute kwanza duhe umuco mwiza byagenze gute kugira ushobore gutanga inkwano abavyeyi bayakire muga mu nyuma bakire n'iyindi nkwano ya kabiri abavyeyi bo mwo mwaricaye abavyeyi b'umukobwa mukakivugana ko bakagira ico bavuze nyimba mwaricaye bavuze iki ngo mazimisi ndondera abavyeyi biwe bambwira umwanya bakambwira ngo na mwanya bafise undi mwanya bakambwira ngo linda zo baguma bamparande nta musindatora randevu yariyo. So sinzi bizoherera nyimba atari banga uwo mukobwa wawe wamukoya ngaho nibanga naho nasimye kubishira ngaho ku TV yanyu nibanga ni munsi y'irake zitanu ni hejuru ya zitanu. So uko angana kose ujyana amafaranga kuba baravunikiye none ikintu nyamukuru basi cyatumye uvuga ati reka ishobore kugira ibiganiro kuri kino kintu canje ushaka gushika kuki ushaka ko hobiki urakoze ubwo kumbaza iryo jambo kona cyane niryo nshaka kumushikira ko mwebwe ngira mufisa amativa ngira kure cyane gose. So ikintu nyamukuru nsaba nuko shaka nsubizwe impano yanje natanze. Urumva muri uno mwanya umukobwa ntukimukeneye icyo ukeneye n'agafaranga kawe mu mwanya umukobwa bimaze kugenda uko sinkimukeneye na gatoya icyo nshaka ni kusubiza amafaranga twanjye natanze. Ari nkamwe yovuga ati amafaranga ntayo mfise je ndemeye guheba na nubya muhungu yajuga kabiri mugabo
ingaruka iwawe hoho vyakira gute? cyane cyane murabizi ko urukundo rugoye, urukundo guheba uwo wakuze uko nyene si ibintu byoroshe. Ni kuvuga avuze ati amafaranga ntayafise, umugabo akangaruka niba wa mutima w'urukundo nari mfise kandi yarafise ubwa mbere. So turashoboye kwicara hamwe tukaganira bikajya mu buryo. Abavyeyi bawe boba bakizi iki kintu? Abavyeyi biwanje barakizi, bamaze kukimenya, yaba atabakizi iyo nkwano ntiba yaratanzwe. Nikihe kintu ntabo bariko barakora? Ikintu bariko barakora gusa bambwiye ati wewe gerageza uko ushoboye kose, hama n'ibyanka tuzogufasha. Muri umwanya sinumva ko hari byinshi twashobora kuvugana ko kuri kino kintu, ariko turashaka kumenya nyamukuru uwo muhungu wewe yobazi kwanza na nyene yobazi ico kintu ko yoba umukobwa akunze, umukobwa yatangiye inkwano ko yoba yari yarariye inkwano yindi. So ibyo sinzi ko weba kizi, mugabo ndibaza yuko amakuru uko agenda aragenda cyangwa uko isaha agenda, uko umwanya ugenda, nizere tu nahigi usanga akizi nuko wasanga atakizi ko urabizi ko abakobwa bagira ibanga. Ibyo dusanzwe ubizi. Weho ntumaze kumugera uwo mubrother ukamubwira agira icyo umubwiye kugira murabo ko ntumugike muri hakiri kare kuko abahungu nta mwana. Mbo jewe maze kumva yuko yakiriye iyindi nkwano sinabanye sinonondera uwo muhungu kubera ntacyo dufitaniye nawe. Ntacyo dufitaniye nawe mugabo bibaye ngombwa cyangwa nawe nakabwira zomurondera nawe yinda mubaze mugabo sinumva ko mubaza kubera je nawe nta bifu dufitaniye nawe. Nta bifu mufitaniye. Ikintu nyamukuru usaba muri uno mwanya ni gusubiza inkwano. Ikintu nyamukuru njyewe nsaba kandi nshimitse cyane nshaka gusubiza inkwano iwanje. Gusubiza inkwano ya Adeline. Urabe rero ugikorere ku mwana w'abandi, ntumutware umutima ngo umutware n'uburyo umutware n'utwo mufashije muri kazoza. Kimwe gusa nitwovuga amajambo menshi kuri kino kiganiro. Adeline uramuzi? Cyane ndamuzi. Abavyeyi biwe barahari? Uwo muhungu uramuzi? Bose ndabazi. Narakoze amatohoza yose yimbitse naho bigeze jewe byase nzokoresha ingufu ziwanje kuko ntakidakoresha ingufu itanje. Ikiriho turi ngatu aha cyaheze ikibazo cyakemutse. The contact yabo bantu hama tuzobarondere nabo tugire twumve icyo bashobora kubivuga. Contact yabo bantu kugira dushobore nabo nyine tubarondere kuko bavuga ati hajya wumviriza impande zose. Urumva kuba barariye iyo nkwano birashika bikaba ari hakaba hari imvo kanaka. Rero ni byiza ko dushobora kubaronderera abo bose bahusika n'icyo kintu kugira dushobore kubaronkera umuco wa kino kintu kuko urumva inkwano si ikintu cyoroshye. Umuntu arinze ashima kubishyira kuri televiziyo urumva ko atari ikintu bwize, atari ikintu cyoroshye. Namba ngizi niza Adeline niza mama wiwe cyangwa izo izo nizo za mama Adeline. Za mama Adeline. Ya soon turamubazanira nawe nyene. Sio soon, ejo nyene turamubazanira, niko kazi tugiye gukora. Ejo nyene turamubazanira kugira nawe aduha umuco, atubwira ukuntu yoga inkwano zibiri. Arazi ko umukobwa wiwe yakowe inkwano yayitoye mugabo akemera kwakira iyindi. Naco nyene urumva kico atari ikintu cyoroshye. Icyo nicyo kintu tugiye kubakurikirana muri no minsi kugira tumenye neza na neza imvo n'imvano yo kugira icyo kintu gishobore kuba. Bisma nitwirwe turavuga menshi kuri kino kintu. Nibaza nitwa kurondera tena uzoduha umwanya kugira dushobore kuganira. Nzobarondera kabisa kandi nzobitaba n'umutekano nangere kubera habaho gufashanya. Kwanza hari ikintu tukubona ko none runo rupete nabwo bimeze gute kwambaye uko? Nyene niyo nsame niyambaye nyene mu buzima busanzwe kuvuga ngo iwe yayijyambitse apana niyo yambaye mu yambara ko nyene. Yes, bakunze ba Saint TV Worldwide mugire subscribe, mwibuke no kugurura notification kugira iyi nkuru muzoyironke ikwiye n'intango. Turakeneye inkuru ikwiye iramvuruye, tugiye kubibakurikiranira kandi hafi mu ndwi imwe. Twemereye twatevye n'indwi zibiri. Ikibazo tuzoba twagikemuye ari nyinshi tuzoba twayirose
ari vyanka ndibaza byose muzoba mwabibonye mwandanye kudukurikiranira hafi kugira mumenye neza na neza iyo ibi bintu bizova bikagera. Turabakunda cyane mwe mwese mudukunda.